uruhigi rwahindukiye impande zose, haba muri organisation ya studio ya BM4, haba ku mirongo y'urugamba, que ça soit axe Rubaya, que ça soit axe Minembwe, que ça soit axe Birarombiri, que ça soit axe Mikenke, aho hose uruhigi rwahindukiye kabisa. Ndiko ndabona agakwavu ariko kariko kiruka kumbwa. ya. So muri studio byahindukiye gute? Nije ngiye kwakira Benita uyu munsi, nije ngiye kwakira Benita. Mumenye ari waranyakira mu kiganiro, uyu munsi nje ngiye kumwakira. Benita guhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Urakoze cyane. Ibintu byahindukiye nko bivuze kabisa. Ariko ntago ari bibi cyane kuko asije no komanda kwakira iminsi yose nsanga na cyane nanje yes nakoze cyane rero mutsanguzi nanje ndagenda kwakira nubwo bunyakiriye nonge nakire abakunzi ba BF na BF pisa bari hose murahawe ikaze nkuko mutsanguzi haje kubivuga abantu muri Rumonge mu ntara ya Beni mu ntara yayo mubaho cyane reka simvuga birere cyane ngo tubarambire ariko mwatoretse umutima w'urukundo kabisa muri Rumonge mubaho cyane. Rero numva ataki novuga atari kubaha ikaze no gusaba amaze kwinjira mu kiganiro cyacu kuduha like nta kindi. Yes nuko nkuko mutsanguzi reka arabivuga tubaza kuyaga kuri ibyo bigiye bitandukanye abagiye. Nije naguha ikaze urindiriye gato guca ubandanya w'ijambo. Ntago uranya kubamanya amayari. Nagutije umwanya wo kuramutsa abakunzi ba BM4 amacu tubandanya ikiganiro cyacu. Navuze ko uyu munsi rubyahindukiye. Ego. Mwabantu mwe Benita hari ukuntu ateguye ikiganiro. Ariko nanje hakundi nagiteguye. Kumbure reka ndamutize umwanya Benita atubwire integura ingene imeze ikiganiro cy'uyu munsi. Neza cyane. Hama duce tubandanya rero nibiza gukurikira. Neza cyane. Urakoze cyane mutsanguzi ko mu mwanya kandi ko ndabona ibintu by'uno munsi byakaze kabisa. Ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye ku mpande zose. Ariko ntacyo bitwaye byose ni byiza kuko tukwa duhari twese tukinahumeka n'ibyo gushimira Imana. Rero nkuko mutsanguzi abinsabye reka ndabashikirize ko tugiye kuyaga muno mwanya tuza kuraba situation muri rusangi Mikenke byifashe gute Birarombiri ko yabivuze Rubaya. Ariko imbere ya byose mbere ko twinjira mu ganiro nyezina nifuza ko twotangurira kuri uyu mutsanguzi. Ndakeneye ko duhera ku itangazo rya Karasanyi yatanze. Karasanyi Kamyasiro. Itangazo rivuga iki? Turakeneye ko turiyaga ko kugira ngo abakunzi ba BM4 nabo bumva ati sike bimeze gute ku mirongo y'urugamba ubu byifashe gute cyangwa se itangazo yatanze rigamije iki? Gato ndabe ko ndamutora Karasanyi Kamyasiro ntaco abyivugire atabyivugiye ntaco bitwaye kuko yandungikiye amajwi yiwe niyo duca ducishamwo hama tugire commentaire kubwaya matangazo ya Karasanyi Kamyasiro. Hari abantu bashobora kuba badatahura Karasanyi Kamyasiro tuko turamuvuga n'umuzarindo yiyemera bavuga ngo ni sekuru w'abazarindo kuko n'abazi ubu bose baza banuca mu biganza vyiwe. Ubundi Karasanyi Kamyasiro yagwanye amazi imyaka irenga 30 ari umukombata ari kuri front line ariko arahangana na FPR Inkotanyi. Harabaye abakombata batangiye kwitwa abakombata bamwe barabivamwo ubu ni Lewazarendo. Karasanyi Kamyasiro yagumye arimwo aho hose. Turabizi yuko hariho wanashaka mu bahoze mu bakombata bishikanye muri RDF nyuma bongera baravana n'ikitusa. Mugabo Karasanyi Kamyasiro we ntabwo yigeze abana nabo. Ndabona Karasanyi Kamyasiro ntashobora kumutora ku murongo wa telefone ariko mu nkundire gato ntore ijwi giwe hafi. So Karasanyi Kamyasiro yasabye ati bwana Musesangutsi ndagusabye no tangazo uritange ntabwo twebwe twanka abarundi reka turicishemwo abantu baryumva. Karasanyi Kamyasiro agize ati ibintu biriko birahinduka Inkotanyi ari zafasana amayinisha zimaze kumva kantu ngo muratera abarundi n'abarundi kasa zayo bikarata ko abantu muri gitabara bose baga muri izirikimo
abenshi bamaze kubazamura hano muri Nokivu abo ngabo nibo niko ndafata kandi murebe neza abantu muri mu majepfo ku Burundi niho bari kuza mu nguta ngareba abantu batuye hafi y'u Rwanda ndakari benshi ariko mu bice 70% biri muri ile tabara dusubira mu majepfo ku Burundi ngakaruriro ndafisa abantu 11 oniteye mu myanje guca urebe mwe murazinduza wenda uko Burundi bumeze urambwira uko bumeze hari abo muri province ya Makamba maze ndagafite hari abo muri Rutana hari abo muri Bururi na Rumonge aho ngaho numva ariko ndaho muri Gitega kuzakamo hari abo rero abantu bita Muranza na Kabisa abo bantu ibyo bicukundo bimeze bamo bantu nzinga bazuti none hano muri Nokivu magise mu gute mugabo baramba amakuru bati bamaze kubona ko ari bagenzi bacu bariko batanga amakuru n'inzira banyuramo ngo bahunge bafashe icyemezo cyo kugira ngo batujana ahantu utabona akayira kagusubiza i Burundi utabona n'ahantu werekeza uburyo tubona hafi atwegereye ari mu Uganda ibaza abagwanyi 11 umutoyi abarimo arafise imyaka 25 bamba amakuru gose ukuntu kameze ndabona umurundi igipo za Burundi rero bambwiye ukuntu bameze mbona ko aho ngaho mu majepfo ku Burundi harimo ivyitsa abagambanyi benshi cyane bariko barasomba abarundi ngo bakiko bakaze mu za Burusiya mu za Iraq gucungira umutekano kuja gukora mu makengiriri ngibyo abandi ngo babakisezeranyije ko bazaja batwara amakamyo ku Burusiya rero bimvo n'abakunzi banyu murahanura abana banyu bariko baraza n'abagabo banyu bariko baraza kwiyakwa uraje ahantu mu karere utazi uraje ahantu ngo muri Nokivu uburaje gukora iki none baragamba uti twebwe abarundi bose babona bari mu gihugu kandi twese twarize ati nitwe bariko baratwara muri Nokivu uko mukunda abandi arabicaye mu bwenge ariko ngo kabone n'abandi n'abandi basigaye muri siti basigayemo niba abandi bacishwa ha batumva ibintu batazi ibintu niyo bifa niyo bisha tukabibona barakushaka cyo kunki kabona wisaza ati ndabaza nse none hanga mwarahageze mwiko mukatwara hashitse abita ari muri za Canzu na za Rumangao twamara amezi 3 bacana tunanwa uwi makamba we yitwa Nziyo maze Jeffrey harimo n'umunyabutana Nziyo maze Geoffrey bafite amazina menshi ndeka ngo ngatangaze ko ntabwo namenye ico abanguriye mugenza barabakorera ariko mukomeze mu mwigishe kuko ingotanyi zamaze kumva kamu kanyu harimo na n'ubwo munsi harimo ababaye politiki disparate kandi batarishwe ngo bari kumukinyegero iyo mu mugira muzore kubona ngo ndibakabusa cyangwa bibarishikanye ngabo nguko rero usuze birutana abakunzi ba BFO na Kodi mwese ndabashuje amakuru kari rero ntabwo ngabo mukomeze mwigisha abavyeyi abantu ndakabarize faculty ya medicine harimo mwere baduse muganga wo kuvura abantu ize faculty ya medicine wize gushora ibitangarira n'irarimiye kumwe murahasa ubwo rero urumva ko ingotanyi zifite umugambi munini nimba umuntu wese mu kari udakunda ingotanyi agomba gufungura amasaka y'ukuri rero murakoze ni karasanye kamyazo nagambi ingotanyi kuvute turi kumwe mugira amahoro y'Imana so karasanye kamyazo turamushimiye ijwi ryiwe twarishize muri speed kugira ngo rinyaruke ni mu ntumbero muri wa mugambi wacu tumaze imisi twifuza ko twoza turashikiriza ibiganiro bigufi kugira ngo ntituze turarambira abariko baradukurikirana karasanye kamyasiro mu majambo make agize ati BFO ubutumwa mu mazi imisi mutanga bwarashitse ivyatumye bamwe bo muri Red Tabara batangura guhunga muri Red Tabara abari muri Sud Kivu batanguye guhunga kuko baronse ubutumwa bwanyu n'ubutumwa bw'imiryango yabo butandukanye ivyaciye bituma muri Red Tabara batora bajya bagwanyi batarakamirika babatwara muri Nord Kivu kure y'igihugu cy'u Burundi aba rero karasanye kamyasiro avuga nabagwanyi 11 yafatiye kuri front line nkuko abivuga benshi nakopa na benshi bose aba 11 bakomoka mu ntara za kera z'amajepfo yavuze Makamba yavuze Bururi yavuze na Rutana nizo nibutse izina ry'umwe yavuze nibukamwo ni Geoffrey w'umunyamakamba aca yongera avuga kandi ngo aba bose barize uwufise niveau d'étude ntoya afise humanity abandi bafise bac harimo n'umudocteur en médecine ngo bari bamutoreye kuzeravura abagwanyi murumva yuko ibintu bitere kubirora mw'abantu mwe iyo twababwira tuti ibi bintu ntabwo turiko turahuruza aya makuru turiko turabahereza bene wacu bariko barahendwa ngo bagiye hariya muri za Iraq bagiye mu Burusiya gukora akazi ka security abandi ngo bagiye gutwara amamodoka ntabwo tuba turiko turashikuza tubaha amakuru twatohoje neza ngira ngo murumvise ko inyuma y'abandi
twabatangariza bafatwa hariho abandi 11 bafashwe na n'ubu ntabwo duhengeshanya kandi gutabariza bene wacu no guhugura bene wacu. Ntabwo umugambi wa FPR Inkotanyi ari muto, ni umugambi muremure cyane gose. Ku munsi w'ejo twaraberetse ingene bagiye batoragura abantu mu bihugu bitandukanye, u Burundi, mu Rwanda, Uganda, Congo, Centrafrique, Mozambique n'ahandi, babarema nk'imigwi y'iterabwoba maze babarungika muri Afrika y'Epfo ku mugambi nababwiye mu kiganiro. Aba nabo bariko babatora bakabatwara muri Congo muri Red Tabara ku wundi mugambi. Ndahamya ko umugambi wo kudestabiliza Burundi ni wanka ntibazobaburira ikiraka. Ngira ngo mwarabonye ko abari muri Mozambique igihe hanugwanuguye ko bagiye gukugwa muri Mozambique, Kagame yaciye yihutira kubarondera ikiraka hehe muri Mali. Mwarabonye ibyababaye ko abenshi barengejwe ivu, barapfuye, barahonye. N'ababene wacu rero bari kubatwarwa muri Congo. Ndahamya ko umugambi wabo ni wananirana wo kuza kudestabiliza Burundi, barabarondera ikindi kiraka ahandi sans doute. Niyo mpamvu rero murundi mwene wacu kadukurikirana dufashe gusakaza buno butumwa henshi hashoboka, turabe ko twokiza bene wacu benshi. Hari ababijamo nkana babizi ça c'est vrai, wiyahuye ntaririgwa, ariko hariho nabandi babijamo batabizi. Par exemple nk'izi ntara Karasini Kamyasu yavuze, naciye mbona ko benshi babijamo par ignorance. Sinagira ngo ko bari mu ntaza ruguru ngashaka ko none ushobora kunyumvisha gute un docteur adashobora kuba basakurikirana aya makuru, ego niyo kurikirana BF birashoboka kuko ntabwo turasakara henshi gose. None gute un docteur adashobora kuba azi amakuru ya geopolitique yakarira bayemo yiziki umudocteur muzima? Twarabonye mu directeur w'ishuri yataye akazi mu ntara ya Ngozi aja kujoininga Red Tabara, bamufate kuri front line umudirecteur. Twarabonye ahantu abadirecteur b'ibigo bariko bidoga babwira abarimu bati uwisemo kuja kujoininga imihari y'iterabwoba nagende mugabo adusigira amanota y'abanyeshuri. Benshi bagenda batwara amanota y'abanyeshuri ntibayasiga. Twababonye ingene babatera ikamba muri Congo bafate ku mirongo y'urugamba. Mes amis rero tugerageze kuza turahugurana, tugerageze kuza turaburirana, kubera ko genda umukozi w'Imana be ijambo ry'Imana rivuga ngo nutaburira umunyabyaha ngo areke inzira ziwe mbi amaraso y'igutu yabazo. Jewe singomba kubazwa amaraso y'aba bantu bariko baraja kujoininga ikirobere, ntabyo nshaka. Baravuze cyane ndiko ndakora ibyo nshoboye, niba nshoboye umunwa kabisa ndawufise ndanawukoresha, kamera turayifise turayikoresha kugira ngo abazogenda baratwumvise amaraso yabo ntazotubazwe kabisa. Hama bagenda nabo barabyumvise ni bon, babagiye kuronda ico bazi nyene. Nuko kimeze rero iri tangazo ntabwo turitebako kibandanirize kiganiro cyacu, ariko kandi tutirabandanya bene dusaba abadukurikirana batiragira subscribe ni mu bikorere kugira ngo mudufashe kwagura umuryango wa BM4 ndetse na BM4+. Ku rundi ruhande muce mugira na like nimba ikiganiro magikora. Like ni ingenzi kuri twebwe. Mwabantu mwe j'aime like bisigura ko wakunze ikiganiro. Hama muce musangiza inshuti n'abagenzi kino kiganiro, partage canke share. Urakoze cyane tusanguzi kumvugira utuntu twanje, ndazi neza yuko babyumvise kandi biraza kugenda neza. Baca bikora neza cyane. Merci. Murakoze cyane. Reka tubandanye rero musanguzi tubandanyirize hano kuko biravuga mu ngo rugamba duhere hano kuri biraro 2 utubwire uko byifashe, eske bimeze gute, aho hiriwe gute. Urakoze cyane Benita. Inkuru ya biraro 2
ubundi yansekeje iranansese ndayironse ariko ikintu cya mbere nabonye ntari bwingere mbona s'il vous plaît coup de chapeau kuba wazarendo b'abagore nabonye bari bikoreye machine gun ubundi yari kuri armée d'appui sinzi nimba bita miyaya sinzi nimba bayita gute ni nko kabisa nandi umenga yongura kurasisha nabonye abagore muri biraro mbiri baba wazarendo yego vraiment coup de chapeau kuri bo vraiment byashimishije nagiye numva ko twari kumwe avuga ngo nuwo gusuzugura niyo kubitsa isake ku ipasika vraiment twimareho bikarakaje muri biraro mbiri mugabo bakubiswe n'abagore so reka inkunda yitwara uko imeze mu kiganiro twabashikije ku munsi w'ejo twarababwiye ko muri Minembwe Mikenke biraro mbiri .0 aho ibitangazamakuru byo mu Rwanda bikorera propaganda M23 na twimareho byariko bivuga ko byamaze kuba tombe byakuwemwo igisirikare cy'u Burundi ca Kongo na wazarendo je nababwiye nti ntabwo bigeze bavayo kuko nari navuganye n'umusirikare ari muri Minembwe hasi arambwira ati ibiri muri Minembwe ni ibi bariko baturasisha indege yo mu bwoko bwa B2 Spirit indege ziguma ziseha abasirikare baje gukwapuya twimareho bagwiriyemo cyane abakenya n'abaganda baraturasa n'amadrone mugabo turacane mu birindiro uwari kuri .0 nawe yambwiye uko nyene turacane mu birindiro nkatangazwa rero n'ingene bijya bitangaza makuru byonyene ubwavyo inyuma yo kuvuga ko aho hose habaye tombe bongeye kuvuga ko bariko barahagwanira habaye tombe mwari kumahagwanira n'abandi so inkuru rero byabaye hano inkuru byabereye hano uyu mwene wacu Mambo Leo avuze kwa nini hautuoneshi hata tu video please video ndaziba muri group ndaziba kabisa video z'abagore bakoze amateka muri biraro mbiri ibyakorekeye muri biraro mbiri byagenze gute hazindukiye hariko haraba amafrappe aérienne igisirikare cy'u Rwanda cyazindutse kiriko kirabarasa nkuko cyabigenje ku munsi w'ejo coalition FARDC hari ukuntu bacokera mu myobo yimbwe n'abatwimareho nyene nyuma yo kubatera amabombe baza kubona nta numwe ahari baca bagira iki bashaka kudeborda bamara kumenya amakuru yuko bagiye kudeborda FARDC na coalition yabo yose baca barasohoka muri biraro mbiri kumwe babigira muri Mikenge barasohoka muri biraro mbiri baravayo twimareho n'abandi bose baza kubapuya barakorokera muri biraro mbiri ba Mikenke bayirimwo bageze biraro mbiri babona umenga nagahengwe bene video nabonye iteye ubwoba mwabantu mundaza kwibahereza sinzi ko mwigeze kubona twarayibahaye c'est vrai video ya drone za FARDC zariko zirasa ibigwanisho Kagame yari yakuye muri Turkiya hari muri janvier 15 ndavyibuka hari ya muri territoire ya Masisi barashoboye gutera amakompra nka 15 minutes sans cesse n'uyu munsi niko byagenze muri biraro mbiri bakubisa amakompra nk'iminoti irenga 15 atakaruko namba kabaye nyuma kompra zagiye guhagarara wazarendo yamaze kubinjiramo n'ababagoye kuri machine gun by'ikimbesha barabarasa barabakubita umusirikare ahitamo gukurikira atakiruka atega yambaye umva byari byoroshe no batuye amabutine none nimuze kubona ku video none ego birukanswa n'abagore uyu munsi twimareho yasuzuguwe kabisa yasuzuguwe biteye ubwoba
abagore babatabiye nakomeje kuraba ibijyanye bitangazamakuru byabo ndabe ko bigira ikintu bivuze ku nkuru yabaye kuri Biraro Mbiri ndabura ndaraba ko bagira ikintu bavuze ku nkuru yabaye muri Mikenke ndabura ndavuga sasa ejo ko mwari mwameza karimni ejo ko maguma mwihararanga ngo Mikenke yatombe Biraro Mbiri tombe uyu munsi byagenze gute kuri migwagovye so icabaye hano rero muri Biraro Mbiri bene icatumye mvuge bakubitwa ingugu icatumye bakubitwa ingugu reka ndakikubwira tuza tuvugana ukuri kw'ibihari abantu banabimenya mu by'ukuri ikirere kiracafiswe na coalition ya Twimareho niyo bafise ikirere niyo bagikontrola rero umukenyero bakoresheje wo kwinyegeza wo gusohoka basohotse kugira ngo drone ziboneka atabahari hama bano batwimareho bace binjire muri Biraro Mbiri bamaze kwinjira muri Biraro Mbiri rero coalition ya FARDC ica ibasangayo kuko kuri infanteri chai yarangi wale si watacha yarangi maji nirya rangi ntandiriko namazi y'umusarara kuri infanteri wapi kabisa nibatsa babashuhije kompla baza gusanuka babarimwo piga shenzi babakoze mwakazi hari kibazo ngomba kubaza abantu mukurikirana amakuru cyane kundusha jewe ujya nkurikirana amakuru bitangazamakuru bya kujya Kanyaru gake cyane gake vraiment hari video baberetse y'abasirikare b'u Burundi bapfuye muri iyi misata cyangwa FARDC cyangwa Wazalendo no tubaze muri commentaire abazibonye n'abazibonye baze kubitubwiye bavuze ko bakubisa abarundi hovyo nabonye nafande rugabo yambaye costume uyu munsi noneho abanga ngari kwitoreza ko umutegetsi bavuga ko abarundi bakubiswe hovyo hari video mu magroupe yabo cyangwa ifoto y'umwe wo muri coalition ya FARDC berekanye yapfuye bavuze ko bishe benshi babirukanye muri Mikenke babirukana Biraro Mbiri na Ponze ngo bari bakuyemo hari ifoto cyangwa video ndarinde muri commentaire mu nyishuri hari uwoba yarabonye ifoto cyangwa video y'umusirikare wo mu Burundi cyangwa FARDC cyangwa Wazalendo yapfuye yabwiye muri bijya bitero bimaze imisatu ndabasabye mungire ndabasabye mu nyishuri nibaza ko atawara tashaka kubandaniriza so bivuze ngo rero ni propaganda ntibashobora kurasa ntibashobora gukubita umugwanyi iminsi 3 bamwambure ubuce butandatu nkuko babivuga babure numwe bafata mpiri babure numwe bica habi kuwagi operation yabaye muri Biraro Mbiri ngira ngo barabashuhije reka turindire oda yo gutanga amafoto tubereke ibyahabereye yego murangere nyenzi bazifyonda muri Biraro Mbiri operation y'amasaha make mugabo bo bamaze amasaha iminsi 3 muri operation bavuga ko barekipiye guca butandatu twararindiro turabikiziga na kimwe twarabutse Biraro Mbiri mambo ni haya urakoze cyane muzisanguzi reka je twibandanyiriza nkuko twabibatangarije atwandanyirize hano muri Mikenke bo Mikenke nta bintu do special bitandukanye n'ivyo muri Biraro Mbiri ni birebire no Mikenke gusa ntabwo bahagaragaye biyerekane ko babirukanyeyo hagaragara amareresi y'amabombe yakorokeye nk'imvura ahari ibiri aho bari bamaze kwipositiona ngo ni ibirindiro bashize sha FARDC nibaza ko yagira iravide tout le stock yose nibaza ko bayivitse uravye kompra bahakororeye hano hantu muri Mikenke mama sha
ntivyoroshe musesanguzi ko bihindura iyindi sura nukunda kuvuga ngo zino ngwana ngo ziko zahindura oya musanzwe ahubwo ngo mbabonereho no gutanga impanuro ku batangazamakuru bagenzi bacu sivyo abatangazamakuru bagenzi bacu ni mugerageze kureka gutanga inkuru za propaganda canke z'ibishobisho hari ikintu ngiye kuvuga sivyo tutimagine wowe utanze inkuru y'ikinyoma uvuze ko Minembwe yabaye tombe sivyo hariho umuntu aciye aja muri koma aciye apfa kubera inkuru y'ikinyoma we watanze urumva ingene wishumura kandi uzi ko atari ikinyoma urumva ingene wishumura wowe ukuye inkuru kwa kanaka ntuyiperereje ngo umenye neza iyo nkuru ibyayo kubera ko gusura umutangazamakuru nawe byatangajwe na kanaka nawe uciye uyitora ya nkuru urayihodifije ataperereza wayikoreye utayikoreye recherche nawe urabiko iyo nkuru ari ukuri kubera gusa ko yatanzwe na kanaka nawe uciye uyikora mwabantu akarimi karica kabisa nukuri batangazamakuru bagenzi banje gerageza kureka gutanga inkuru z'ibishobisho za muratanga inkuru mufitiye ibyemezo izo mudafitiye ibyemezo naho nubwo bozi kubaza vuga ko atacu biziko ntacu bitwaye niko biri kabisa kanatsinda imvugira kuyamara y'umugabo ikundwa nabake niko basukuru bayamaze ndiko ndabazwa cyane gose mu byukuri n'ibitangazamakuru bimaze iminsi biriko bitangaza inkuru y'ibinyoma kubera byumvise n'abandi babitangaje igihari gusa mikenge intambara ntabwo zigiye koroha ku munsi w'ejo navuze nti uyu munsi bariko bikubita mu gatuza babona ko bakomeye babaye barambo babaye ba John Cena kubera bafise control y'ikirere n'indege ziguma zisomba abasirikare ikibazo nkunda kubabaza niki ko tuzi ko Minembwe yari yuzuyemwo abasirikare barenga 30,000 bari muri coalition yatwimare baroye kugeze naho sema nako uyu afande Rugabo akoma induru asaba ubufasha avuga ati naboza kubaha umusada ntiboro nkaho baca abo bari bafise baroyehe ko ku makuru bonyene bivugira barenga plus de 30,000 soldats baroyehe aba bandi baje bazanywe n'indege bagiye ningorane jane muzisanguzi nkuko tubwiye yuko muri kuvuga aba bandi baje ega nabo baje kurungikwa abandi barungitswe biko bimeze aba akananiye umugabo mwabantu mwe n'uwundi karamunanira akananiye umugabo n'uwundi karamunanira nimureke rero kuza murahendwa wapi kabisa babonye agacu bagira ngo baratabawe wait and see hari commentaire mbonye ati we musesangutse indege itagira umupilote twabonye uno munsi hejuru y'igisagara ca Bujumbura ntaco uyivuze ko indege yakirasiona mu ma 11h none tuvuze ko Burundi bwifashe duhagaze neza mu bya gisirikare mwe mu byitiki cyane indege y'u Burundi bibaza ko yari gikundira bibaza ko ndamwishyura neza cyane urakoze cyane musesanguzi reka nkuko uri kurabikora dukoresha umwanya dusimbire hano muri Rubaya tubwire neza neza kuko numvise ko habayereho udutendo twinshi na cyane cyane hano muri Poenze ko tubwire ingene bimeze muri rusange Minembwe byifashe gute muri Rubaya iciswe ngungu nikikivugwa iciswe ni ngungu laisse-moi voir sima bisanga nihenze kuri operation ni okay ubundi nosoma message bampaye ndayisoma oya rimwe amabanga ntaco
nguko voilà muri rubaya byifashe gute pour le moment wazalendo irivisible aya masaha y'ijoro irivisible muri rubaya mbere bya bitangazamakuru bihuruza byamaze gutangaza ko rubaya yabaye récupéré mugabo ku makuru jewe mfise ndiko mvugana n'umuzarendo ari muri rubaya yambwiye ati Musesanguzi ntiwihutire gutangaza ko twamaze kuyirekipera haracariho akugi kamwe katunaniye kugurura utako kugi rero twagasabiye appui y'ikirere twasabye FARDC ko yodutiza drone akanya gato ikadufasha kugurura ako kugi hama tugatangaza ko rubaya twamaze kurekipera guhera ku munsi w'ejo mw'ijoro urusasu rwari mvako bararasanye ndanakumenyeshe ko communication muri RDF nimba batasuye kubirepara yari yakatitse kuva uyu munsi 15h rubaya RDF ntabwo batuma tumanako communication yari yacitse ntabwo bashobora guhana amakuru n'abandi inkuru mfise ivuga ngo twarasanye kugeza naho twese duhagarika amasasu atarusasu rusubira kuvuga hatangura gukora gikomando dukoresha udufuni udushoka inkota umusirikare ku wundi kubera iki twinjiranyemwo donc wazalendo ya deburuzi irabasanga mu birindiro hagira aho udashobora kurasa umuntu muri kumwe hakora gikomando aha ni muri rubaya imodoka ndwi zaje gutanga renfort sivyo amakuru avuga ko zari zirimwo ibigwanisho biraswa na drone zageze ahitwa Matanda hafi ya Paruwase zimodoka fe naye bazirashe n'ivyari birimwo bazituriye zari zivuye muri Goma zizanye ibigwanisho bazinga ibigwanisho dans renfort ya munition bari baje gutanga umusada imodoka ndwi zarashwe muri rubaya rero nuko bimeze nta byinshi mvuze simvuze ko yabaye récupéré mugabo ico mvuze ni giki nuko wazalendo pour le moment irivisible muri rubaya baragaragara muri rubaya hariho ubuce inyeshamba tanimwe ibarizwa muri rubaya centre ngunguyo ntibakivuga ibyayo kuri no munsi yarakomeye cyane Musesanguzi makuru nuko mu Rumonge badufashe neza ego mu Rumonge badufashe neza kabisa bituma twibagira oya nitwibagiye twabuze ingene tubigira exactement bon ndibaza neza yuko ataho nibagiye kubazangira ngo aho nibagiye baraza kunyibutsa muri commentaire tugataha turakeneye kumenya ingene bimeze kugira ngo dushobore twomenya situation yaho makuru nayo ego turashaka kuja muri commentaire neza cyane uyu wa mbere Celestin atubwiye ngo bonsoir nkomera mbonera kure rambaramba amugira amahoro atangwa na nyiri biremwa Imana ishobora byose ikomeze iturinde ndabakunda ndanabemera cyane turemera murakoze cyane turabahaye mwiriwe karibu rero muduhe amakuru twari twababuze twaje karibu Musesanguzi karibu cyane twari twabakumbuye muri ntwari mu rugamba merci beaucoup Jacob yaduhe uri umwana mubi wewe arakwakira tukakubona ariko ngo uramwakiriye ntitumubone uriko uratwiba gose noye ntago tubiba kabisa nuko aguma oh la la sinzogwara amaso Benita naramubonye basho yari mu kiganiro kiraho mwiriwe neza duhe ayo makuru wewe
turakwemera cyane. Merci beaucoup Yohani, ikaze, turabakunda. Like ni ingenzi yanje ya cumi. Mw'abantu muri like ni muzidu n'ukuri. Like ni muzidu. Tubandanye. Isabato nziza, ndabaramukije mwese hama ndabakunda cyane. Umunsi munezero kuri twese. Minembwe twigwaneho yakije umuriro point zero. Oho, Santiago we nta makuru ufise. Nta makuru ufise kabisa. Tubandanye. Bataye febre ngo turi kumwe bavandimwe, merci beaucoup. Komera cyane. Muri ibi bihugu byo muri sud turabumva gatanu kuri gatanu, niyo neza turi kumwe. Ariko tubivuge tubisubire. Abatanga amakuru basigaye ari benshi kare mu kirere cya Bujumbura hagaragaye kare mu yingira wayisomye. Mahoro ndagisubira mu kino kintu sivyo. Afete isi aho igeze, akantu kose kabaye mu gihugu abantu dukenera kukamenya, dukenera kukabwirwa. Ikintu cyose kibaye mu gihugu kandi c'est vrai ni isi igeze. Mugabo umuco w'abarundi je nabonye bo bakira kuri cakindi ngo n'uburyo twiwe arihisha. Sindabona igisirikare cy'u Burundi kiguza ibigwana cyo kidexpose ngo twaguze ibi ni mu birabe, twaguze ibi ni mu birabe, twaronse ibi ni mu birabe, kubera ko ntabwo baremwe mu kwishira hejuru, mu kwiyerekana. Ntabwo ari babambone, ibikorwa byabo nibyo byivugira. Ijya ndege iyitari kuza kuba ari y'u Burundi, nibaza ko twari kuba twabitangarije kabisa, cyangwa naho bari kuba bayirashe. Yego, kuko ndazi ko u Burundi ntago ufite subwana kabisa. Ijya ndege rero ni y'u Burundi, ukiyetera ko ari y'u Burundi. Izi message d'alerte zabaye nyinshi cyane gose. Ndazi ko umuvugizi wa gisirikare cyangwa wa gipolisi ko yagize icyo bivuga. Mahoro komera, ntiwumva ko muje muvuga amakuru meza muri abagabo. Komera. Ramba nshuti yacu ngo Karasanyi ka Myasiro. Mu bigambe mushize amanga nuko turahari. Ni rya mbere duhuriye muri direct. Karibu cyane nshuti yacu. Amahoro musasanguzi nawe Benita, ndi hakurya ya Kanyaru. Twari twababaye cyane kubera izo ngegera zacu ziza kwica abavandimwe. Harya rero natwe turiko ntaboneka neza. Amahoro basesanguzi beza, ni muduha ayo makuru ya Karasanyi kuko nanje ndamukunda. Merci beaucoup. Komera mu sesanguzi hamwe na Benita, muduhe amakuru. Sinzi ikirere kimeze neza. Yego. Okay. Muduhe ayo makuru, turiko turabumva gatanu kukandi. Biravugwa ko Minembwe Airport FARDC yayifashe n'indege za M23 bataye bariruka. Aya makuru genzo atangejo. C'est vrai, aya makuru yavuzwe na yaronse. Magabo sindaronka uhari ayanyi abimbwira. Iyi ni nkuru mbitse ku munsi w'ejo kumbure ya Minembwe Airport. Iyi ni nkuru mbitse ku munsi w'ejo. Ndi TKA Zambia, ndabahaye karibu, mukomere cyane. Merci beaucoup. Santiago ati nukuri je nahahamutse, ntugahahamuke inshuti yacu. Ku makuru numvise hakurya Kanyaru ngo barashe igifaro c'abarundi. Bakitwereke nta kintu. Nabo nyene ntavyo batwara, ivyo aribo bihararanga. Mbe Minembwe bahitiki kibandaniriza. Basesanguzi hari inkuru mwodusesangurira iriko iravugwa cyane ya Colonel Nanga. Ko habaye iki? Ntacyo tubere clear. Ndabaramukije n'amahoro y'Imana. Mshauri mzalendo wa
Mshauri wazalendo wafanye miundombinu iwezekanalo, watumike sambamba na jeshi letu la Burundi, waachane na komandema za FARDC. Ni wasaliti wanatafuta kuua viongozi wa wazalendo. Kweli iki kintu bano gicuna kivuze ko nuko umwanya watujanye mu by'ukuri. Reka tuzotugurigana ihwanye n'imbono zacu neza cyane kujanye niki. Amwiriwe mwirambire, turabakunda, mukomere cyane Pastor Musesanguzi. Turambana inshuti yanje Benita Musesanguzi ryari yatubwiye kwindwi izahera FARDC yafashe Minembwe, none byagenze gute? Ni Santiago FARDC nako Santiago intango y'ubuhanze n'amasosi neza cyane. Viongozi wa FDNB wako Kongo na wazalendo wawe makini sana juu ya viongozi wanayoongoza vita ya Haut Plateau, ni waasi wanatumikia Rwanda. Bendeka ngiki ndakivuze ko bino bintu sivyo? Mu bisanzwe intambara yo muri Minembwe biragoye ko bayitsinda, kuko ubundi ugiye kuraba neza abakomanda ba FARDC n'aba M23 warubize. M23 ni irikira komanda FARDC nukuri pe. M23 ni irikira komanda FARDC. Amakuru gatandana y'ifise tusanga. Niyo mpamvu navuze ni cyo ikiganiro kirekire. Reka tugitore umwanya tuze tubisobanure neza. Mugabo birababaje. Hari abasirikare ba FARDC tuko turavugana. Tubandana. Mwiriwe, nacerewe cyane ariko ndabakunda cyane. Courage et félicitations. Hello guys. Abanyamurenge bageze n'ubu Rugabo ngo yasubiye muri Kenya kuzana iyindi misore iza kuba amadubu muri Kongo. Reka ndababwira inkuru babaje cyane. Uzi abasore baguye hano muri Biraro Mbiri, nukuri abenshi nabari nabaje muri iyi minsi 3 bazanywe n'indege babashira muri Biraro Mbiri ngo bahagume baje ngo abakomando ama special force ngo aje ngo kwa advancinga yugurura inzira muri point 0. Mwabana mwe b'abanyamurenge ni mureke guhendwa. Twebwe twarabahanuye mwanka kutwumva, kumbure biratawutse kwa mutotwumva kubera ko nyene ntimutwemera, mwibaza ko turi abansi banyu. Mugabo basi nimwumvire abanyamurenge biwanyu. Twebwe mureke kutwumva, nimwumve impanuro z'abanyamurenge biwanyu. Bariko babazana muri Kongo kuhabera intabire zabo, bariko babazana kuhagwa, bariko babatanga kw'ibitambo, muriko muraba sacrifice. Kuki mutumva tubandane. Hanyuma kuvyerekeye igifaro cy'igisirikare cy'u Burundi bavuga ko barashe ni kubera iki batanguye kurasa igifaro inyuma yaho Burundi ubyerekaniye baciye batangura kubirasa. Urambye azumva byinshi kare babwa katabi dufise babibonye batangiye kurasa ku mwango kana bumenyi hajya babimaze byose bagirashaye kabisa. Ndadayizere ngo amahoro y'Imana nshuti zanje mwiriwe inkore wadukumbuje amakuru meza muduha. Murakoze kuza kudushitsa umutima. Amakuru ntiyaratekanye ariko ubu tuzi ukuri. Murambe cyane, turambane cyane dada wacu. Nukuribasha inkotanyi n'amashetani yigendera, nukubasengera ngo Imana idutabare bahinduke kabisa. Komera abantu banje, ndabakunda. Ikiganiro mwatanze cy'amafoza natahuye kandi cyane.
kabisa kya kiganiro kirihishe mukomeze kugihanahana kabisa tuzogisubukura kandi hari ayandi maverso mashasha bikenera ko abantu bamenya ubundi kubwa kya kiganiro abantu bazinga intambara ziri muri Kongo intambara ngo ziri muri Kongo gusa abantu bavuga ngo intambara ziri muri Kongo ibindi bihugu biratekanye ninde yababesha ugomba amahoro ategura intambara ugomba amahoro ategura intambara ariko rero hari igihe uyitegura nabi wibaza ngo uri urondera amahoro ugasanga zirangiriye iwawe tubandanye umusanguzi rubaya ni sawa ariko Minembwe FARDC yongere courage okay tubandanye tugakora no kugatima na cyane ukoze kugatima ucundi gutuma tumwa tuduka Binfo kwa nini atuoneshe hata tuma video please video tutawaonyesha ndugu zetu twabwe ko twiriwe tudafatiriwe nako dufatiriwe cyane twashitse duca tuja mu gutegura inkuru tuganiriza amasoko abantu bacu bari ku masource reka ndababwira ikintu kimwe mw'abantu mwe akari nyuma karahinda hariho amakuru mugiye kuronka yo muri Minembwe ndiko ndumvira ubwoba abana bari muri Twimareho hari amakuru nibitse ko nshobora kuzibasohorera ku munsi w'ejo cyangwa dimanche mugabo ndiko ndumvira impuhwe abana bari muri Twimareho bari muri Minembwe ndiko ndabumvira ndiko ndabagirira impungenge cyane kubera iki ku bintu jewe niboneye narinde ndako bari mba uyu munsi ko umundi bamwishe gose nabutse tubandanye mwiriwe bagenzi igihe cyose nshikiye mera kuri like komera cyane inshuti yacu mukomere ku rugendo sokuru yasize avuze ati intumva zizokwamaho abaja muri M23 gupfa ni benshi bareke okay Yohani ati ile njo kweli tunaomba mavideo kisha ya pili ni kwa nini mulumbano isiyokuwa na maana yoyote ile mulumbano njo nini hii kiruga kweli nona tuona mtu msiwana mulumbano tuna Kiswahili ile njo kweli tunaomba mavideo kisha ya pili ni kwa nini malumbano isiyokuwa na maana yoyote ile malumbano ni habizonzi Mungu bari kiti yanzu Yohani havuza utkudusobanurira umuhisi yapfuye atubwiye ngo intumva zamaho reka baze barabamesa kuko nkabo bagarutse ari bazima byomba urareka bagaruke kugira ngo babere icigwa abandi aba bazokwigisha abandi batahura cyane gusumba twebwe Bwana Musesanguzi mwiriwe hamwe na Benita hama natwe mukayanza turabakeneye muzoze muhakorere ikiganiro methode tumenyane utwandikire neza cyane hari indirimbo ivuga ngo bareke bagende ikivunga ikivunga ntaco ndagashize ntibazi Imana iyo baba bayizi tuba twaragumanye bareke bagende ntibazi Imana iyo baba bayizi tuba twaragumanye nende murayizi we bareke bagende ikivunga bareke bagende nibashika basi yose yavuze ni yavuze oya si yavuze Brown agize ati bitu spirit bayikura inshuti yaje uwomenye ibigwanisho biri muri Minembwe uwomenye n'abagwanyi bahari
ikisi kibazo wobaza bana ukuri pe ikisi kibazo wobaza wapi nta foto nta video jewe mpora ndabakurikirana y'umurundi cyangwa umukongomani yaguye muri Minembwe wowe musesanguzi iyi nkuru twayisomye la guerre nous allons la remporter mais notre problème sera la gestion de cette victoire. Ce qui importe c'est la victoire. La gestion izoza mu abo bagore batanze amagara yabo bakaba abahizi mu kugwanira igihugu cyabo bubahwe n'ukuri kushaka kuri bo. None Satani Kagame turazi kwari umubeshi, none amadayimoni yiwe yoreka kubesha kandi wa nuko ewana wari watubwiye bahengereye bagiye muri independence baca kwifatisha ibyo bafata, none bagarutse abo kwa Ntare pika hadui mukichwa cyane rabivuze bigira ngo bibaze ngo ndabeshe nibarindiye none ntibasuye mu bibanza byabo ngungu okay paza bwana musesanguzi ndabahaye mwiriwe mutubwire nta suite ya wa musirikare wa FARDC bavuga ko ari we arekera systeme z'ubwirinzi M23 ntarafatwa tutangiye ni uzuri kabisa. Navuze ko M23 ni komanda FARDC. Tubandanye. Sali les patriotes ni Onyango muduhe ibyo rugabo yadutangarije. Ambiscade ngo yateze FDNB byagenze gute canke ariko yidigadiga ko atamafoto yatwaye ibiziga. Ariko uyu afanda rugabo nujya mugenzi we umwatangaje ngo barashe indege zibiri za